Hello everybody, murameze neza, twizera ko mumeze neza, natwe turameze neza. Murumva ko nakajwi karongorotse cyane. Guys rero ndiko ndavuga guys, niko ni adressa cyane kuba baririmbyi, aba baririmbyi ariko barasohora indirimbo muri bino bihe ndetse no mu minsi yahera. Ndabona neza yuko umengo hashushe habashuye ko biturutse ku ngingo ziriko zirafatwa ziraba imiziki yabo basohora. Hari ingingo rero iriko irabica bigacika nga mu gisagara ca Bujumbura, na cyane muri industry ya umuziki. Bamwe n'abandi bagize ico babivuga ko, bamwe bakavuga yuko bo kwihweza neza iyo ngingo, abandi nabo bakavuga ati iyo ngingo ifashwe hageze ahubwo congratulation, turabateye intege cyane, mukomeze mufata izo ngingo. Rero reka tugaruke guys, kandi nguma mvuga mwebwe nyene, reka tugaruke ku kijanye n'iyi nkuru iri kiravugwa cyane ijanye n'ugwete rwasohotse rubuza indirimbo 33 kugira ngo ntizisubire kuvuzwa ku mamedia azwi n'amategeko ngaha ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. So reka rero tugaruke rero kuri runo gwete, harugwete nkuko muri ko murabikurikirana rwasohowe n'urwego rwa CNC. Ku batazi CNC ni Conseil National de la Communication, rwego rujeje kugenzura amakuru no kuraba ibinyamakuru ivyo bitanga ko biba bikwije ibisabwa n'amategeko. Murabona nkuko ndiko ndabibereka, murabe urugwete rwasohotse. Iyi ni ingingo yafashwe n'uyu muvyeyi w'umunyakubahwa asanzwe agenzura urwego rwo kumenyesha amakuru ariko sense. Turabivuga ko cyane kuko hari n'abandi benshi bagiye baragira ico babivuze ko. Murabona urwagwete rugizwe na za ndirimbo twababarira, indirimbo zose ku rutonde murazibona ingene zingana. Harimo ngo araryoshe, ngo mpamagara, ngo umudodo, ngo rejande, ngo kuzine n'ibindi nkuko mwagerageje kubikurikirana kumbonesha kure zitandukanye no ku ma social media, n'abandi bose bagize ico babivuga ko. Rero nkuko mubibona, murabona ko ibintu birashushe cyane. Nzi ko novuga ko amashamba ashushe kuri baririmbyi bacu ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Murabibona neza yuko benshi bagize ico babivuga ko. Heraba harabagize bati mu bisanzwe iyi ngingo yari yaratevye n'ukuri, uravye amaklipe abaririmbyi bageze ko uyoberwa ko bakomeye neza nuko arabasazi bikakuyobera. Ni hatari. Reka tugaruke kandi murabona ku yindi page ko hari iyo tutari twaberetse. Murabona ko urutonde rwa nyuma rugizwe n'indirimbo 33. Hariho ngo mwende na Donatasha, hariho ngo ibisusu, ngo kirungo, ngo mudodo, ngo umunoho. Murumva ko kumbure ngira ngo ni inyito yonyene, amazina kumbure ntashobora kubagwa neza abajejwe kubigenzura. Reka rero ntabatebereje, reka kumbure mushaka kwibaza yuko ndiko ndashikuza. Reka tuje kuri YouTube niho badandariza indirimbo zabo. Reka dore ko nko kuri ino ndirimbo ya Big Fizzo umudodo, ni indirimbo yakozwe na Big Fizzo haraheze umwaka urenga gatoyi. Murabona ni mwihweze kumbura igimo kwezi ko turiko turashikuza. Murabe amasanamu, aya masanamu rero ashobora kuba atagwa neza. Bamwe mu bazikurikirana kumbura akabona yuko umengo ni bitera soni. Ndabibutse yuko ijya ngingo yafashwe ari ngingo isanzwe ivuga ko ari uguhungabanya imico n'imigenzo vy'igihugu. Ivyo rero kuba biraba bakabona neza yuko ngo atari vyiza na gatoyi, na cyane kugwaruka, kuko ngo bari barabahanuye kuva kera bababwira yuko ivyo bintu boza barabihagarika. Murabona neza yuko ari kibazo cyane. Ni hatari. Mwihweze aya masanamu, muri ko murabona ayo masanamu, uwo ni Big Fizzo. Eraba
birashushe kumbure bamwe bavuga bati niho ngo tugahitinga ariko ntabwo binezereje kuko hariho bamwe bitagwa neza. Reka dusubire inyuma gato mu makomantere murabe harabagize icyo babivuga ko babona yuko neza yuko bitabagwa neza. Kumbure rabe murabona bagize icyo bakomera aho muvyeyi icyo ni ciza, sinumva iyo bahora. Uwo ni Isaac niyo kwizigira hariho François Ngendakumana none bari barindiye iki? C'est vraiment lamentable. Les chanteurs de nos jours crient simplement dans des studios mais avec zéro idée. Murumva ko yatari none mu kwirukana ubukene urumva benshi bagize icyo bayivuga ko. Reka tubandanye kumbure inyuma y'umudodo tubereke n'izindi, hari izindi ndirimbo kumbure nazo zafatiwe ingingo. Aha turaza ku ndirimbo y'umuririmbyi yitwa Elpo yayise ngo Cousine, hama tugaruke no ku ndirimbo yitwa Hindukira. Namwe muraja kubona neza nimba batarira gusema. Reka tuje kuri YouTube, urubuga rwabo badandariza ko indirimbo zabo. Kumbure turabe ko si la décision prise par la CNC yafashwe neza bikurikije amategeko canke yafashwe hageze donc au moment opportun. Reka turabe rero nk'indirimbo turabereka, urabona Cousine by Elpro. Reka tuje twegera kandi dutanduke n'indirimbo yiswe ngo Hindukira, ni indirimbo yakozwe na Natasha. Kumbure nayo murabona amasanamu yayo. Indirimbo yakozwe na Natasha bifashijwemo n'umuririmbyi yitwa Bface yasanzwe aturuka mu ntara ya Kayanza. Ni indirimbo uri kurayiraba ubwayo, amasanamu ntacyo atsitazamo, ariko amajambo nukuri kumbure akomeretsa. Rero mes chers amis, mes chers chanteur, murabe mwikubita gashi kumbure guhitinga si gukubita indirimbo ugakubita indirimbo y'ibiterasoni kugira ngo kumbure abana bariya ushobore ibyo mwise ngo nuguhitinga cyangwa ngo trendinga. Murabe mugerageze mwikubita gashi kuko ntabwo bibereye na gatoyi. Ego murabona neza yuko reka turabe ko izi ndirimbo n'ingingo yazo kuzihagarika bishobora kuba ari ibintu byafashwe mu gihe kibereye. Turagaruka kandi ku ndirimbo y'umuririmbyi yitwa Big Fizzo, kandi toujours Big Fizzo. Tugaruke kuri Big Fizzo murabona iyi ni indirimbo ngo yiswe ngo nayo iri muri rwa rutonde ujya muvyeyi kazi asanzwe arongoye urwego rwa sense rusanzwe rujejwe n'igenzura makuru canke n'ibicako ku binyamakuru byose. Murabona heraba amasanamu ingena ameze, kumbura amasanamu ashobora kuba tsitaza abantu batandukanye. Rero nk'akagohe mes chers chanteurs, murabe neza mukosore kugira ngo ejo canke hirya ejo ntimuze mwitiranya ubutaka, mwitiranya uburere, kuko ngaha c'est pas aux États-Unis. Murabe mwikubita gashi. Kumbure ni vyiza namwe murakora ari vyiza mukora no kuri, ariko murabe ni mwijajare kumbure ngo murondere guhitinga cyane. Mbe ni kubera iki mudashaka kuririmba nka ba Change wa Misi bobo hari ibyo bakora vraiment n'ubu abantu bakibitera amashugwe cyane. Reka kumbure duce murabona ko amasanamu ari ashobora kuba tsitaza bamwe, ariko mesheza amina agenda babwira yuko kugwaruka bw'ubwo babona yuko umengo birabanezera cyane, ariko abajejwe kukurikiranira hafi indero y'ugwaruka kica kibi kibazo, kuko mwe mubona yuko umengo ni ngorane kuri mwebwe. Ego reka tubandanye, hari benshi cyane bashoboye kugira icyo bavuze kuri ino ngingo yafashwe. Turahera kuri bene byo nyene abo ziraba. Mwibuke neza yuko izo ndirimbo dufashe
novuga ko ari nka echantillo na kanu gato cyane dushoboye gukuramwo. Murabona reka tubereke duhere kuri Bface wenyene ubwiwe. Uwo Bface n'uyu mubona muri ko murabona nawe yagize icyo avuga kuri no ngingo yafashwe n'urwego rukomeye cyane, urwego rukuru rujejwe igenzura makuru. Murabona yavuze ngo ko ndabereka Bface, murabona reka ndabereke ku byo yavuze ngo turasabye CNC nimba yasohoye liste indirimbo zohagarikwa ku radio n'ama TV ngo badusohorere na liste yizo bakunze nazo kugira ngo tumenye ivyo bakunda n'ivyo banka, ko baciye intege bamwe bagire nabo batera intege, apana kubona bibi gusa na vyiza mu bishigikire. Ndumuvugizi wa CNC ariko ahantu muhanka kanyishu nanje ari nka jewe ndiko ndavyihweza kumbure izo batashoboye gutora. Reka tugaruke kandi kuri commentaire y'umuririmbyi ni Alvin Smith. Twaciye ku mbuga zose, murako ko twaciye no ku mbuga za Facebook. Reka turondere umuririmbyi yitwa Alvin Smith. Ni Alvin Smith nawe yagize icyo abivuga ko kumbure hari undi muririmbyi yagize icyo abivuga ko, hari muririmbyi w'umuhapeur nawe indirimbo yiwe iri mu zahagaritswa, ariko yo ni audio, ni indirimbo yitwa Hange. Kumbure we sinzi icyo bamuhoye, bashobora kuba bamuhoye kuba ngira ngo harimo ibitutsi nta bitera soni, ariko ni bimwe bita ngo kudisinga canke ngo amabifu. Murabona nawe yagize icyo abivuga ko, yavuze ati reka dusome gatoyi icyo yagize icyo yabivuze ko. Yavuze ngo hange ntizovuzwa nayo ngo ivugwamo ibishego canke nimba ari bifu yoba iruta dogo canke master canke izindi z'abandi baraperi. Dufate ko yahagarikijwe kubera iki? Dutahuze men. Niyo mpamvu nabajijwe ko bino biziki vyinshi bitaryoshe igihe bivuze mwamfashe nk'umubono. Urumva na bado hari umunyagihugu nawe yaciye agira icyo akivuze ko mu ya commence, avuga ati nimba wowe uvyibuka narigeze kubikubwira ko itazovuzwa igihe watangaza ko uri kurayitegura. Urumva ko n'abafanze bonyene baba bamaze kubona neza yuko ivyo murimwo mushobora kuba muriko muranyerera gatoyi, ko ni vyiza ko mushobora kugira iki kuraba icyo abafanze bababarira. Reka tugaruke kandi no kuri commentaire ya Alvin Smith. Wewe rero we bamuhashije gose kuko indirimbo zishika kuri zitatu nimba nihenze nimba atari zibiri zose zahagarikijwe. Donc aragira commentaire ati donc rero indirimbo zanje zibiri zose barazihagaritse. Akadaje na Fatingidi harakantu ndakadame yoyo isohotse izoja kuri YouTube aruko ngeze ku mupaka. Urumva aruko ageze ku mupaka ahunga. Urumva iyo commentaire nawe narazi neza yuko hatoroshe. Urabona bagize amakomantere, nimwihanure mutange ubutumwa, apana gutitura akaranga ku Burundi muri rimba ibintu bitukana. Mes chers amis les chanteurs, murabe muze murakora no ku makomantere. Nababwiye nti ngase pa aux États-Unis kumbure urashaka no guhitinga bakoresheje amajambo meza. Guhitinga ntibisigura yuko ukoresha ibijambo by'ibitera soni. Ushaka no guhitinga bakoresheje amajambo meza kandi ibintu bikagenda neza. Reka tugaruke kandi kuri commentaire y'umuririmbyi si no mu internet yagize commentaire. Nawe yagize commentaire yitwa Nepo Irakoze, yagize commentaire ati
eti nyimbo 33 zikapigwa marufuku kulizwa kwenye radio, kwenye TV na maruninga divers. Wenye nazo poleni sana, ni kwetu Burundi, lakini na nyie wasanii muwe munakumbuka kama lugha yetu haina siri. Kumbure yashitse kumbwira ati berega mubirivye mu Kirundi bice binyera kwa kumvikana, ati kumbure iyo mubiririmba mu Cyongereza hari n'igihe ata muntu ari gufata ingingo kuko nibishoka byumvikana, ubutumwa nibishoka bugenda. Ati murabe rero mwikubita gashi mwiga indimi, kumbure ejo canke hirya ejo bizobafasha cyane. Reka tugaruke gato imbere yo kurangiza ku muririmbyi Alvin Smith. Hari aka video gato tutaberetse mu ndirimbo ziwe aririmba, kumbure Alvin Smith hari aka video gato tutaberetse mu ndirimbo ziwe. Murabona ko ari hatari, raba murabe nk'izi ndirimbo ko yagize commentaire. Tugarutse gato yarakomanta, raba murabe, voilà, murabe kabisa nk'izi video, usanga ari video z'ibitera. Turaba nk'ivideo nk'iyo ingene imeze. Iyi video iyo ndirimbo ariko aravuga ngo bengo bayise gute, ngo kadame, ngo ndakadame. Murabona nk'iyo challenge yashize ko y'umuntu acishe kuri TikTok. Ibyo ni ibintu kumbure bishobora gutera agashavu n'abasanzwe bagenzura ibi binyamakuru cyangwa ibimenyesha makuru bicishwa ko izi ndirimbo zanyu. Rero kugira ngo turangize mwebwe mwese mukoreye imiziki, turabe mu kumwikubite agashi kugira ngo mushobore guhindura inyifato, kumbure ejo canke hirya ejo. Numvise bamwe n'abandi bavuga yuko bashobora kuzivugiriza ku ma YouTube, ngo bihora ubusetso zivugiriza ku ma YouTube, ngo canke ngo zice ku ma social media asanzwe za Facebook, TikTok n'ahandi, ngo badutege muri izo ntuze zabo, muri ayo binyamakuru bisanzwe bikurikiza amategeko. Mama wanje nagenda bavunira akagohe, kumbure bashobora kubona yuko ibintu byanse cyane, mugasanga bagiye no mu bibanza mukoreramwe ibiteramo, kumbure nahone bakabafatira ingingo. Mugasanga rero mugerageze, rero mu byose mugerageze kubalansa, murabe ko mutashobora kwicira umwuga kugira ngo mukate ubandanye uboneka ko nakagohe umuntu ashoboye kubavunira. Kubanka kumbure navyo no kuraba akarere umuntu aherereyemwo, kuko mwibukeje navuze ni ngaha turi muri Etats-Unis canke mu bihugu vya Burayi, ariko naho mwo kwisanzura nibimusha kurengera umuco n'imigenzo. Ego rero reka turangize ikiganiro cyacu kuri iyi nkuru ikomeye cyane, kuri rugwete rwasohotse ruvuye muri CNC rumaze imisi rukuca ku mbuga zitandukanye cyane n'ibinyamakuru bikomeye cyane. Kumbure twizera ko muzokwikubita gashi ejo canke hirya ejo ibintu bigahinduka, ko gutrending aje guhitinga ntibisigura gukubita indirimbo z'ibiterasoni canke indirimbo zirimo amajambo ashobora kuba tsitaza abana bariya. Mushobora kumenyekana ariko mukoresheje indirimbo zimeze neza, indirimbo zirimo amajambo meza ahanura. Rero bakozi ba Sami World TV mwagize neza kudukurikirana kuri zino mbuga zacu za Sami World TV, na cyane cyane abaca ku rubuga rwa YouTube. Mukomeze kudukurikirana, turetse ko mudukurikirana muri benshi cyane muri bino bihe ku mbuga zacu za YouTube. Ni channel yacu ya YouTube hamatworangize tubagira ati sangiza iki kiganiro abandi, udarabikora manzagire subscribe ni sabone yandikishe kugira ngo ejo canke hirya ejo ibiganiro vyacu mukomeze kubironka tagahaze. Turabakengurukiye cyane ukuntu mukomeza kubana natwe, hanyuma ejo canke aho bukera mu biganiro vyacu bishasha, muratse ko tubahereza bishasha mu bisata bitandukanye. Mwakoze cyane kubana natwe, bye bye.